mwese mukurikiranye sheni yacu Ikiyago TV show, aho uno munsi tubazaniye competition idasanzwe y'urwaruka ruhurukiye mu mashengero atandukanye rwerekana impano zawo biciye mu gushushanya, mu kwandika indirimbo no mu mareresi, aho bafise suje ivuga ngo kubabarira no gusubiza hamwe. Abateguye iryo higanwa akaba ari Association des artistes chrétiens du Burundi Inganji. Nkuko mu Bibiliya havuga ngo mu Banyefeso 4:32, mugiranire neza, mugiranire imbabazi, mubabarirane nk'uko Imana yababariye biciye muri Kristo Yesu. Reka dukurikirane bamwe bari mu iryo higanwa aho bashikiriza amaproje yabo bashoboye gutanga. Murakoze. Merci. Ku mazina nitwa Gakurukeza Sidrolin, nkaba nsanzwe ndi artiste chrétien. Hama nkaba ngomba mvuge mu ncamake ibijanye n'igikorwa canje n'umutima ugiherekeje. Icambere kuri teme mwaduhaye ivuga la paix et réconciliation, nashaka kuvuga ko icambere abantu bose muri rusange turakeneye amahoro kandi turakeneye umwuzuzo. Ico kintu rero cy'amahoro n'umwuzuzo nasanze mu bakizwa mu ma eglise amahoro nta yariyo, dusohotse hanze mu makominote atandukanye tugasanga nta mahoro dufise, nta mwuzuzo dufise. Icambere nuko mu gikorwa canje ntegezwa guhimiriza abantu bose ko tugezwa kugira amahoro n'umwuzuzo. Hama umutima afise nisunga ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo 5:9 ngo hahigwa ababanguranya kuko ari bazitwa abana b'Imana. Jewe rero kuri teme mwaduhaye nkafatira no kuco ijambo ry'Imana rivuga, jewe nk'umu artiste chrétien mfise umutima uvuga ngo bangwe bangwe. Mvuze bangwe ndashaka kubangurukanya abantu mu mashengero. Ni kenshi abantu twitwa ko dukijijwe, nasanze ata mahoro dufise, ata mwuzuzo dufise, bifatiye ku bikomere vya kahise twagiye tugira. Bimwe usanga bifatiye ku vyamoko, ugasanga muri eglise harimwo kwicamwe ibice, bamwe bavuga ngo turabahutu, abandi turabatutsi, abantu batujamwe. Tugiye muri communauté ugasanga ikiiye nturi kurakironka kubera ko uhuye n'abantu mudasangiye ubwoko. Rero jewe nk'uko ijambo ry'Imana tangwe ndabivuga, nirefeye uwo murongo wa Bibiliya uvuga ngo hahigwa ababanguranya. Jere nk'umu artiste chrétien umutima wanje fise ni bangwe nshaka kubangurukanya abantu mu kubereka ko bategerezwa kwiyuzuza ibidutandukanya tukabirengera, kuko ivyo bitabayeho ni bimwe haca haba ihahamuka ry'ibikomere vya kahise vyagiye bitubako. Ivyo navyo bidakize mu mashengero yacu usanga abarongozi bariko bafata ingingo zitabereye, ugasanga harakajagari, harukudashika ku ntego y'ico Imana ishaka kudukoresha. Uwo mutima rero shaka ko abantu bose bakijijwe biyuzuza, ndetse no mu makominote abantu bose bakiyuzuza. Je nk'umu artiste chrétien nkavuga ngo bangwe. Murakoze. Merci. En tout cas, nta kibazo mfise numva ufise motivation vraiment imwe usumwete. Merci beaucoup Sidrolin, turaza ku evaluer projet yawe hama tukubwire feedback, sivyo? Urakoze cyane. Murakoze na. Merci. Nitwa Jean-Claude Maniratunga, hanyuma nkaba ndi mu mugwi w'abakoze igikorwa c'ireresi ku civugo twahawe amahoro n'umwuzuzo, impande zibiri z'umudari umwe ku bw'akazoza keza kacu twese. Hama igikorwa nipfuza kuzokora ni igikorwa nitiriye nimusubize hamwe, hanyuma tukazovyerekana mu buryo bwo kubikina. Hanyuma ico gikorwa kizoba kigizwe n'incamake ikurikira: n'umugabo n'umugore batase hama baratandukana kubera ko bapfuye kudashobora kugurisha itongo ry'umuryango.
hanyuma bikaca birangira umugabo yirukanye umugore. Mugabo inkuru iza kurangira basubije hamwe kubera ko umuguzi yagomba kugura iryo tongo niwe yaciye abumvikanisha, bararonka amahoro, baruzuza, baranywana. Ico gikorwa kigizwe n'amasene 3. Sene ya mbere itangura umugore n'umugabo tubona bariko baratata, umugore abwira umugabo ko atagurisha itongo, umugabo nawe amubwira ati ko abwirizwa kurigurisha. Birangira sene ya mbere umugore amwirukanye, hanyuma sene ya kabiri tuyibona wa mugabo yahisemo kugurisha rya tongo, hanyuma akaca agenda kuri mwereka. Agiye kuri mwereka aca asanga wa mugore yirukana ariko ararikorereramwo, ariko arabagara imbazo bari mw'ibijumbu sinzi. Hanyuma akaca atangara, wa mugabo akaca agomba kumusumira kugira ngo ashobore kumutemesha umupanga yari afise. Mugabo wa muguzi akaca avuga ati bangwe niwe aca agaruka akabumvikanisha bose, hanyuma birangira umugore n'umugabo bagumbiranye. Nico gikorwa tugiye kuzotangamwo buno butumwa. Murakoze. Merci beaucoup. Question fise ni imwe gusa, niyo projet ya mbere wanditse mu bwa cinématographie canke? Oya, si projet ya mbere, hari n'izindi maze gukora. Ok, c'est bon. Motivation yawe ni yihe bifatanije n'ijambo ry'Imana amaverse babahaye? Murakoze. Nukuvuga ko ubwa mbere kwandika kino gikorwa nuko nifuza gutanga ubutumwa kugira bushikire abarundi benshi canke n'abashobora gutahura iyo message bariko barayiraba biciye mu buryo bw'ireresi. Hanyuma nko kwijambo ry'Imana ritubwira muri Matthieu 5:9, harahiriwe ababanguranya, uyu mugabo nico gikorwa azoba ariko akora hano. Hanyuma Colossiens 3:13 ni guhariranira, zo tugomba kwerekana umuryango ko bikenewe ko wuzura, hanyuma iyo wuzuye haba amahoro kandi ikibano kirashikirwa. Iyo ivyo bibandanije bihanahanwa bituma igihugu cose kiba mu mahoro. Muri script naho ntabivuze, ujya mugabo azoba afise akabijya k'ikingorongoro azokwerekana ariko arabigisha, agomba gusigura umwuzuzo hamwe n'amahoro ko bikenewe ku bw'ineza yacu twese. Urakoze cyane. Ndabashimiye. Indirimbo yanje yitwa Duharirane, ije guhimiriza abantu guharira umuntu wese wakugiriye nabi utisunze uburemere bw'ivyo yagukoreye, nkuko Yesu Kristo natwe yatubabariye ibyaha byacu ku musaraba. Ije kwibutsa cyane ko amahoro nyakuri ava ku Mana, kuko naho woharira ibikomere bishobora kuguma, ariko amahoro uzoyahabwa n'uwo Yesu Kristo mwizeye. Cya gatatu nuko muri ayo mahoro, muri uko guharirana, dushobora gusenyera ku mugozi umwe bikadushitsa ku iterambere ku kintu cyose dushaka, kuko haba hari ubumwe. Murakoze. Merci. Usanzwe uri umuririmbyi? Ego. Okay, iyo ni indirimbo ya kangahe wanditse? Maze kwandika indirimbo nyinshi, maze gusohora imwe yonyene yitwa Mahoro. Okay. Yitwa Muriwe, ariko mfise indirimbo zika kuri 10 zanditse. Okay, sawa. Hama question ya nyuma, motivation yawe ni yihe exactement kuvana sur base du thème qu'on vous a donné, motivation yawe? Motivation ishingiye kubikora saa igice cya 3 umurongo wa 13, guharira na kwihanganiranira nivyo bidushitsa ku mahoro n'iterambere riramba. Ufise umuntu utarababarira, reka ndakwibutse ko uyu munsi ari akaryo kawe keza ko kumvira Imana no gusubiza hamwe. Ntiwirengagize ko amahoro nyakuri atangurira mu kubabarira. Reka turangize tubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye channel yacu. Tunashimira Association des Artistes Chrétiens du Burundi Inganji kugutegura ihiganwa ryiza cyane. Tunabibutsa ko utarakora subscribe, akore subscribe, share, commentaire, like kugira ngo umube mu wa mbere babona ibiganiro byacu igihe cyose tubishizeko. Murakoze.